Quand twinjira ku makuru yacu ku mugabane burayi tunihuta cyane. Ibintu birakomeye mw'abantu kwa Real Madrid. Ibintu ni kibazo. Iminota 15 yarangiye ku kinyamakuru Marca banditse ko muri vestiaire kwa Real Madrid abandi bakinyi kwa Real Madrid bashigikiye cyane witwa Vinicius Junior gusumba witwa Kylian Mbappe. Bati imigenderanire hagati ya Vinicius Junior na Kylian Mbappe ni myiza. Ati mugabo abakinyi kwa Real Madrid bashigikiye cyane mugabo witwa Vinicius Junior. Ibi rero hano baravuga ngo l'équipe du Real Madrid soutient plus Vinicius Junior que Kylian Mbappe. La relation entre les deux joueurs est toujours bonne, mais Vinicius a l'affection et le soutien de tout le groupe. Tandis que Mbappé est de plus en plus isolé. Ces derniers mois, les liens avec le joueur se sont affaiblis. Une distance croissante se fait sentir à tous les niveaux à Vardebebas. Tant on sait de l'équipe que parmi les entraîneurs. Ibi biruku mu gihe ngo abafana batoye ibice 70% batora ko umugabo witwa Kylian Mbappe kuyova muri equipe y'abakagenda. Ikibazo gikomeza gukomera uko bigenda kose kandi bigaragara ngo karabara kazi gakomeye cyane amenyereza amashusho y'ikipe yitwa Real Madrid agomba gushikiramo. Nabonye hakomeje kuvugwa izina Jose Mourinho yuko ariwe mugabo novuga ngo ashobora kunubakiri imbere mu bagomba kuhabwa amabanga yo kurongora equipe yitwa Real Madrid nk'umumenyereza mushasha umwaka uza. N'ubundi bica bikomeza kunyibutsa saga iri kwa Real Madrid. Amajambo ariko aravugwa binavugwa yuko Kylian Mbappe ashobora kuba yaragiranye ikibazo n'umwe mu bari muri staff equipe yitwa Real Madrid, bakabwirana amajambo atameze neza. Ngatangura kwiyumvisha nti eske iyo bari Real Madrid igiye kugira divorce na Kylian Mbappe imbere yuko umumenyereza mushasha za, iyo bari umumenyereza mushasha zoza kugira ngo abimbarutso yuko Real Madrid yogira divorce na Kylian Mbappe, iyo bari umumenyereza mushasha aje kugira ngo Kylian Mbappe yumve ko agomba kuja ku murongo umwe na Real Madrid. Ikinyamakuru Diario AS ku muhinga mu nociro kirandika ngo trio Vini, Jude Bellingham, Kylian Mbappe ni trio n'ubundi igomba kuzokwifashishwa mu mwaka uza, ahubwo icyangombwa no kurondera umumenyereza agomba kubafasha kumenya yuko cohesion hagati yabo ikunda canke idakunda. Ariko no musugerageje kuraba Real Madrid ihagaze ku kintu kivuga ngo Kylian Mbappe no mustar, kandi bien sûr niwe nyenyeri muri equipe gusumba abandi. Ariko wowe inyenyeri woreka turamaze kubona ngo urugo rwose rugira umugabo nyenego, kandi nushobora kumbwira ngo ujya mugabo yatumye hajya hitwa mu rugo yakena yatunga haje usumba igihagararo kuvya asanganye serugo ntagomba kwitwa serugo, ahubwo agomba kwitwa umugabo ari ngaho nyene nkaho abayeho kugira azagira ico afasha. Kylian Mbappe yinjiye mu ishamba rikomeye. Uyu munsi umupira w'amaguru Kylian Mbappe yarabaye igihangange, itangazamakuru riramukuza bien sûr, ariko jyana kujije umugabo afise ibikorwa kugera no muzi turemeza ngo abagisigaye mu kibuga kakanya au niveau y'ubustar Kylian Mbappe afati ya mbere. Mugabo winjiye muri equipe yitwa Real Madrid, winjiye muri equipe ifise Vinicius Junior, strago zose zibaho kugira umuntu atunge. Dufatira mu buzima busanzwe, nimba bigusaba kudandaza magi, nimba bigusaba kudandaza ikaranga, nimba bigusaba gusega, nimba bigusaba kugira iki, Vinivyo vyose yabibayemo kwa Real Madrid. Agera muri equipe atishimiwe na Zinedine Zidane bivanye n'umusaruro atanga.
akagira ngo tubona Zidane yaramwicishije intebe. Yanagira aracagiye mu kibuga n'igihunga cinshi muri we, akagomba gutanga ibirenge y'ivyazi bikarangira vyononye. Hakagira n'igihe abakinyi bagenzi bavuga ngo peut-être que son monsieur joue contre nous mu mwimo mupira. Ivyo bibazo bibamwo, hagera igihe rero Vini aronka uwo kwitwa umuvyeyi aramukuza Carlo Ancelotti. Inyuma yuko amaze kubona na Carlo Ancelotti yabaye Vini 2022 Real Madrid itwara Champions League, agize ugo ruhara ruteye ubwoba muri Champions League batwaye no muri Ballon d'Or y'umugabo witwa Karim Benzema. 2024 yari umugabo akwiriye gutwara nako Ballon d'Or nyuma yuko batwaye Champions League, biteza amapolemiki. Ivyo vyose profile ya Vini yagira hinduka. Real Madrid ntibigeze babiha Agaciro. Bamaze kuzanamo Kylian Mbappe bagomvye kumenya ngo uriya Kylian yo kwa Paris ni waje kwa Real Madrid, mugabo ntibigeze bamenya yuko yinjiye muri equipe zibiri zitandukanye. Kwa Paris Saint-Germain hasanze Neymar. Nivyo Neymar winjiye ari mu grand joueur kuri wewe, ariko Neymar si wa mukinyi muzofatana mu bitugu, wowe ni wakora ibikorwa biba bikavuga, uri no mwitangaza makuru y'abafaransa ni wanyu bazokubrandinga bizogenda neza, kandi uri muri club itagushira kuri pressure ngo duhe ibikombe canke gira gute. Muga kwa Real Madrid saison blanche zibiri abantu bacobatangura kuvuga nibi. Rero uno munsi Kylian Mbappe yisanze mwako gatego ko kumva abafana ba Real Madrid bagera ku bice 72% botora yuko abavira muri equipe akagenda, kandi si kubera atari mwiza. Mugabo uno munsi bo bararokonesa burya abafana n'abantu beza kandi ni n'abantu babiyo bashavuye. Wibuke ko nta gihe kirekire giheze Vini akomegwa induru kuri Santiago Bernabeu bakajaniranya na Perez. Mugabo uno munsi bageze ahantu bihinduka Kylian Mbappe wahunda batsindira ibitsindo 25-30. Uno munsi rero je ndavye nisanga n'ubundi umugabo yitwa Kylian Mbappe Real Madrid nirengera ivyo bintu vyo kumva ngo n'umustar yaradufashe kudandaza no baracadufashe kudandaza niki, ahubwo ije ku kintu kivuga ngo eske biramaze kumva yuko adandaza gusumba kudufasha kurondera ibikombe. Nimba bidakwiriye ni giki tugomba gukora kugira ngo habe changement. Ico kintu kidahari bavavanura na Kylian Mbappe. Sino je no muzi ndiko ndabona equipe yitwa Real Madrid iri kivugwa mu mwuka mubi cyane, iri kwivugwamo umwuka uteye ubwoba. Edifata ijambo tumaze bigeze ahantu jomba numva avuga ati eske nimba ari Kylian Mbappe ko Madrid ari institution, Kylian Mbappe niba murekura kagera. Ese Edifata ijambo ariko tumaze kumva isado habwa na Safi. Safibu iramenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira neza. Twinjiye mu isagira kabiri inama ya sport y'uno mugoroba saa moya zuzuye neza cyane. Edi Real Madrid irimo iravugwamwo umwuka mubi. Binavuga ko sivyo warashaka n'amakuru avuga ko sivyo Vinicius na mugabo ngo ari n'abandi bakinyi bashobora kuba baragwaye muri entraînement zero kazuko Valde Bas. Havugwa cyane witwa Antonio Rudiger n'uwitwa Carreras. Ngo nabo bashobora kuba baragize de mal intention, ariko Edi still iki kibazo cy'umwuka mubi noneho gitanguye kwamblasa vestiaire nayo ya Real Madrid. Bikavugwa ko bamwe mu bakinyi bashigikiye cyane umugabo witwa Vinicius Junior gusumba Mbappe. Garuka inyuma gato nkuru y'umwana subira inyuma, wibuka ivyavuzwe akimara gusohokana na sheriwe Esposito agasiga abandi bafise match ya equipe ya Espanyol Barcelona. Yabwirizwa gutuma equipe yitwa Real Madrid ibwira Barcelona ngo rindira gushika kuri Clasico. Urumva umwuka mubi ukabuherenga abakinyi bagenzi bakavuga bati nibitahuritse gutagenda dufise match muri buno buryo. Uno munsi turi kwa kabiri iminota 15 iraheze, iminota 30 marka yanditse ngo kwa Real Madrid abakinyi bagenzi bo muri vestiaire bashigikiye cyane umugabo witwa Vinicius gusoma witwa Kylian Mbappe. Ariko ngo imigenderano hagati ya Vini na Mbappe ni myiza, ariko ngo muri vestiaire mu yandi majambo rero Vini na Mbappe bashobora kuba bariko bararegira ikibazo mu buryo buri professionnel cyane gusoma kutigaragaza mu itangazamakuru, ariko wumve ngo vyamaze gutangura kwamblasa
vestiaire yose muri rusange aho ari nayo nk'abakinyi batanguye kujija wanashaka kuri mu makosa iki kibazo rero kikagendera no kuba ari na equipe ukwa gatandatu iri kigwana ngo igikombe cy'isi n'igitangure itaronse umumenyereza uyu mwuka mubi ugomba guhera bigenze gute abafana ko batoye siko ibyo abafana byo hari uwo hava abigera kushinga ariko narabonye ibyafana atamuntu yobigira ki ishingira kuko amatora yabaye mu bice bibiri bitandukanye hari aya mbere yakozwe n'ikinyamakuru Ali kuvuga ngo ese mwifuza ko Mbappe asohoka muri Real Madrid batoye ariko hacaza iyindi linye ishira kivuga ngo ese Mbappe kuguma muri Real Madrid byo muravyifuza nabo nyene batoye kandi ugereje kuraba umwanya iyo repetition yabagomba ko Mbappe asohoka umwanya yabereyeho haci umwanya munini imbere ko iyo mvanga repetition yabagomba ko Mbappe ahaguma itangura mugago shikino mwanya nako ndaraba aha amatora ageze biraboneka ko umurindi ni munini kuri amatora yuko Mbappe yabashaka ko Mbappe ahaguma hari uburyo bari kwaraduka cyane bisobanura ngo muri vestiaire Madrid mu burongozi bo ibi byose biri kubiraba aya makuru yose ariko arasohoka ko dusubira inyuma ko mabivuze uno mugabo Perez ari kugwa no kondera umumenyereza yahomyereza equipe ya Real Madrid nyuma y'isoka ryo mugabo bitwa Xabi Alonso uno musafise Alvaro Arbeloa yahawe mission yo gutuma ino vestiaire ya Madrid imera neza mu ntango zibiri zitatu z'ukwezi twaravuga ngo reisite ya mbere y'umugabo bitwa Arbeloa bariko batsinda inkino Mbappe ukabona ngo ngo kumbe ngo vestiaire imeze neza cyane mugabo no munsi mugabo no munsi biraboneka ko ivyo Madrid yamutumye Arbeloa bisa nkuko yananiwe kuko iyo vestiaire no munsi ntimeze neza uvuze kuri iki kintu c'abashigikiye Vini muri vestiaire n'abashigikiye Mbappe mugabo menye ngo ikibazo kiri muri vestiaire ya Madrid Mbappe na Vini canke se Mbappe muri projet za Madrid ntabwo ari ikibazo cyo mu bwambariro ni ikibazo c'ibyo Mbappe atanga mu kibuga uburyo akinana na Vinicius mugabo menye ngo hari ikindi kibazo cyo mu bwambariro hamande ya Rudiga ibi byo kugwana n'ibiki n'ibiki umenye ko hari ande makuru avuga ko hariho bamwe mu bakinyi ba Madrid bayobowe na Daniel Carvajal bafitiye bari antasavez kumenyeza witwa Arbeloa harimo umugabo witwa Daniel Carvajal harimo uyu Laura Asensio Eduardo Camavinga harimo Camavinga ndetse na Daniel Ceballos hongeyemo n'umugabo witwa Kylian Mbappe kuri uno munsi sivyo bisobanura ngo ikibazo cha Madrid ntabwo kihagaze kuri Kylian Mbappe n'ibyo atanga n'uburyo akorana no mugabo witwa Vinicius Junior hari uburyo ari bibazo binahagaze uburyo abakinyi bo bameze n'ivyo biyumvira bari muri vestiaire ya mvango ya Real Madrid ako hantu Edi no munsi ugiye kuraba football ahigeze reka ndufata akarero kwize equipe nziza dufise muri kano kanya au niveau européen Bayern Dominique na Paris Saint-Germain ubwiza bwa Paris Saint-Germain individuellement Dembele niyo bamwiza individuellement Kvaratskhelia niyo bamwiza Desire Doué niyo bamwiza mugabo barabizi ko umumoyo bamwiza ugiti ciwe ariko gusenyera ku mugozi vyatumye ya individualisme igaragara ikanatuma n'ishusho ya equipe kuko no muzi kwa Paris Saint-Germain kintu ndabakundira bararterna Luis Enrique navuga pasa ariko arakora ikiganiro bamaze kubijanye n'umugabo witwa Ousmane Dembele ngene bamubrandinze agatwara Ballon d'Or abuze twebwe nta muntu numwe yatoye Dembele ngo mu star abakinyi baramwihitiyemo ni nkuko no mwaka twohitamo naka ni nkuko no mwaka bohitamo yundi bivuze ngo ico kintu kiva kuki kumubana abantu bafitaniye raba ko ziri hagati y'umugabo witwa Areke n'umugabo witwa Olize na Diaz uravye n'ubundi wisanga Ken yakagomba kuba yikwije Ken mugabo no muzi ugiye kuraba Ken ni wa mwataka atari egoiste ukumva ngo agomba gukora azi yuko yotsinda ibitsindo 50 kuri sezo mugabo ivyo 50 yotsinda n'ivyaba complete n'ibitsindo vya 20 vya Olize
mwivyo 20 vya Areke yatanze assist zitano canke 10 yego bizogira umumaro Bayern na Real Madrid rero no musi ugenda uraba equipe Kylian Mbappe individuellement ni mwiza cyane ateye ubwoba si ubwiza gusa ni nawe nagira mbabaze ati untunge gato umukinyi wa match 41 umukinyi wa 3421 minutes iminota ibihumbi 321 n'ibitsindo 41 na passes zitanu uruhare mu bitsindo 40 na bitandatu mu nkino 40 na Kylian Mbappe ubwo bishika gute ngo yitwe ikibazo muri equipe rero nibyo jewe nagomba mvango nariko ndaza ko buhoro buhoro nagomba ko duhagarara kuko avec ses contributions 46 muri 41 match contribution mu nkino 40 contribution muri 46 bi uyo mukinyi witwa Kylian Mbappe yitwa ingorane kwa Real Madrid bigenze gute rero nibi ubwo bihari gahendi tubirondere kuri tapiver cyangwa tubikura tapiver tubizana hano ivyiriwe vyandikwa imaze iminsi twumva muri Vesera Madrid je nayiswe guerre du trône n'intambara yushobora kwambara ikamba muri Vesera Real Madrid gusumba ibitandukanye n'ivyo rezilita abakinyi bose batanga nenda kubaza woraba nta gihe par exemple muri Barcelona Lamine Yamal atatanze iyo mipira mu gihe Rafinha bahagaze ndetse n'undi mukinyi muri Barcelona akagereza kudriba gucenga cyangwa ageza gutera mizama agahujya bitsinda uno munsi tuvuge ko Madrid ifise Madrid mu mahegano atanakomeye ku mugano wa muri imigwi ikomeye tuvuze ko ari ifise abakinyi babiri ni muri buri umwe muri bavuga acenga cyangwa se yimi mipira undi bigatuma equipe ibura umusaruro kubera iki bigira iyo poids ariko edurabe bigira poids en fait uvuze ngo Lamine Yamal ntihari aho yimi mipira ndibuka yari match ya Racing muri Copa del Rey bariko bakina na Barcelona Lamine Yamal dugana baro Lewandowski yimusaba Bianava Lamine Yamal agiye gutanga baro asanga Lewandowski yamaze kurengana mugabo ikigaragara nk'ari barite yirondera Rafinha Rafinha arayinjiza ukabona ngo Lamine Yamal aragarutse kwiyexcusa ku mugabo yitwa nde Robert Lewandowski jewe ndafata akarorero nimba twemera ko football ije collectif aho rero ndi mu bantu bemeza ko Mbappe ari umukinyi mwiza mugabo ari umwe mu bakinyi barya imitsi equipe yitwa Real Madrid mu gihe bariko barasafa Landry kurya imitsi equipe mugabo we nk'umukinyi nimero 9 nk'umukinyi equipe yatumye ibitsindo mu kibuga ivyo bitsindo uri kurabironka ba nimero 9 baratandukanye bagomba kuvugirwa ba nimero 9 baratandukanye none kurambira ko namwe twakora n'iza statistiques zamba nimba umugabo yitwa Suarez contribution mu 35 na munsi Kylian Mbappe si mwiza baro pia kuri Suarez nimba narageza hano mbona Suarez contribute mu rukino rwa Barcelona erega kwitwa nimero 9 c'est pas none wewe uraba umupira w'amaguru wowe uzana umukinyi yazogira contribution mu bitsindo nk'ibi vya Mbappe ntibigire ico bifasha equipe Landry jewe hanini aho mpagaze sinibaza kuno munsi ikibazo ca rezita zibiza Real Madrid ko kibaza Kylian Mbappe kuko umenye ko tubaye banzundire tubaye muri saison zibiri yes twatanguye saison ni saison umugabo je nabonye mu ce bibiri twatanguye saison avec Sam Vinicius banzundire gatoya ino saison Real Madrid niko navuga ati ino saison okay iyi saison yifashemo de parties saison yabonetsemo parties zibiri saison ya mbere Madrid yanze statistique zigumiza amashampiyona odo y'umugabo yitwa Kylian Mbappe ivyo bitsinda subiramo uvuze ngo Madrid saison ya mbere murazi ko ino saison kuri Xabi Alonso murazi ko ino saison twamaze inkino tutabona umugabo yitwa Vinicius Junior atari ko atari mu mvuna ndiko bwa kibazo ari mu kibazo mugabo ivyo ariko atanga mu kibuga bivuga ngo ntabanye neza na Xabi Alonso nawe vyagaragara ngo ntabanye neza na Perez vyagaragara ko ari mentalite ashobora kuba itameze neza mugabo psychologiquement n'ameze za Vini mugabo iyo equipe Vini wa Alonso il est presque nul no binagaragara kuko guhera phase turi tangu Vini ni mwiza ateye ubwoba statistiquement aho rero mugabo Mbappe yari muri kibuga ariko aratsinda iyo ntuzenye uyo ariko we reka tugaruke inyuma rero reka none rero surinya reka tugaruke babiboba aho nyene yari mubi kubera ikibazo afite aho nyene
Mbappe nawe yari priorize n'umumenyereza aho nyene aho nyene Vini yarafise ikibazo psychologique aho rero myani majambo Kylian Mbappe yarameze neza psychologique aho rero bivugwa ko rero umubano hagati ya Real Madrid na Kylian Mbappe burya ngo watangwe gusenyuka inyuma yuko Madrid birukanye witwa Xabi Alonso. Mbappe nk'umukinyi yinjiranye profile irenze yahawe na Perez. Ico cyo nize ko tucemeranye. Ico turacemeranye. Erega jewe nashaka ico shima tunacemeranya. Inyuma yirukano y'umugabo bitwa Xabi Alonso. Mbappe yaganiye na Perez aramubwira ngo sinaniteze ko mufata ingingo kwirukana umumenyereza afise statistique nkizi. Ari kintu aravyumva kandi yategeza kwivuga kuko wewe yarabanye neza n'umugabo yitande mu Kirundi yadi bavuga ngo baryimarire baryitere arangiza kantu avuga ko numva gakomeye sivyo. Mbappe simbona bivuga byandikwa ngo Mbappe yaratunguwe n'ingingo ya Real Madrid yo kwirukana umugabo witwa Xabi Alonso bivanye nuko yabona ko hari ivyo umumenyereza ariko arabaha vyiza byari gutuma abandanya amenyereza equipe yande ya Real Madrid. Ngo kuva ico gihe rero ngo hari uburyo muri Mbappe hagati yawe n'uburongozi bwa Madrid bivanye ngo n'ivyo yaganiriye na Perez aja kwinjira muri equipe ya Madrid yatanguye kumva ko asa nk'uwagambaniwe sivyo. Mbappe muri faze mva ngo ari kumwe na Xabi Alonso yari uwo mukinya atsinda ivyo bitsindo ahetse equipe arabusanse ya Vini atabanye neza na Alonso atabanye neza na Perez ko murazi ko bari mu bigano byo kongeza amasezerano gushika na Perez ambwiye ati 2030 kuransaba we Vinicius Junior nyereka mu kibuga kuzikwiriye. Urashobora kunkundira tukagenda etape par etape ku buryo ntaza kwibagirwa ingingo twagomba kugenderako nakujaniranye ntanjaniranye mutagwana gusa oya ni football Edi ndi mu bantu nabikubariye akajagari ni karate zarahari Edi ndi mu bantu nabikubariye bavuze ngo Mbappe niwe mubi kugira Real Madrid bembe inyishu yanje ni oya bien sûr kuko mvuze ko Mbappe ari mubi no banciye ku ruhande rwa football ndeci ruhande no bananatahuramwe n'ikintu na kimwe. Mbappe c'est un grand joueur de classe mondiale. Mugabo kwitwa mu joueur de classe mondiale umu grand joueur ça ne suffit pas kugira ngo equipe urimo yitwe nziza. Uno munsi jewe ndaba umupira w'amaguru Kylian Mbappe tunavyemeranye si nimero 9 ni nimero 11 mwizi yakinye ko nimero 9 hamacashika kwa Madrid asanga uruhande rwo ku 11 rufise nyenego aca yisanga ni wa mukinyi mwiza ashobora gukoreshwa nimero 9 baca mukoresha nyene bica birakunda. Mugabo Kylian Mbappe mu bataka no mubora sawa gusumba kwitwa umubitere Kylian Mbappe no mubora mugabo muri ivyo I don't know nimba ari mvanga ari poids Didier Deschamps mugabo turabona ko Mbappe nivyo biragoye profile abafise muri equipe nationale mugabo uburyo ariko arakinishwa kwa Madrid nibwo byakinishwa kwa Deschamps. Edi abangatiyo n'abakinyo b'abayingwa tandukanye ibintu Edi uno munsi jewe ndaba umupira w'amaguru ndamaze kubona bataka hari umwataka yitwa Suarez ndavuga bataka bitangaza hari umwataka yitwa Suarez hari umwataka yitwa Edinson Cavani hari umwataka yitwa Robert Lewandowski mwiza kwa Bayern oya no kwa Barcelona yabaye mwiza reka kwa Barcelona reka mvuge Robert Lewandowski w'umusore kuko kwa Barcelona yageze kwashika asanga wagomba guhinga uvuze isumbi zo equipe ikiramu kiriya gihe vya completana inguvu afise nizo equipe ifise. Cavani, Suarez, Robert Lewandowski nande wundi hajya Areke muba ndiko mvuga babataka batinga baba navuga ati nshikanira nkora akazi hapana ndo mubwira ngo mfasha dukina harandise barabayo barakagira imana sivyo ufashe Erling Brotherland ugafata Luis Suarez ugafata Edinson Cavani ugafata Robert Lewandowski ni profile ya harandi burya nabakinyo tiba mugabo na Suarez contribution imwe mu rukino nimwe abataka baratwara batatu era ya ni benshi babaye ugaca ufata uburyo baba contribute mu rukino rwa equipe bari Diego Costa ra conspire très bien na Costa barafara Morata oya je Morata mu bataka zina mushira mu kubera ikise ubivuza abataka nka Suarez uravugamo Morata oya ntabwo ari kuri calibre ariko yabaye mutaka mwiza nico kintu ndiko navuga statistique yacemego myiza Morata kuvabaho yagize amashanga kariyeri yiwe umwaka wa nyuma kwa Atletico Madrid niyo mwaka yabaye mukinyi ibindi byose kwari ugenda arabahatisha abo bose ndondaguye Sergio Aguero ya no Sergio Aguero bugera afite
yari ariko yari musatiriza nawe yari musatiriza atsinda mugabo rimwe na rimwe yari afise ako gatushe gafasha ekipe yo guhumeka. Ufata Cavani, ufate Suarez, ufate Lewandowski, ufate Harandi, ufate Costa bad boy, uburyo bagira contribution kumva ko ekipe ishobora kumva ko bariko bakina jeu collectif. Niyo vyanse ekipe ikamenya ngo dutunzeho nimero 9 atakinde fashe ekipe atari kumva ngo shikana imipira 5 ndagutsindira 4. Bari babanye na club zabo. Ugaca ufata n'umwana nka Kylian Mbappe mwiza kuri winga, mwiza nk'umuva centre, none hari umuwinga atari umubora ba ntibanganya nivo mugabo touche igomba kubigaragara. Rero umunsi ndemeza ngo Kylian Mbappe ibitsindo 40 mu match 41 vyiwe naco bivuze mu gihe Real Madrid itari kwiraronka uwo mwanya, kubera ko Kylian Mbappe si wa mwataka agomba kubwira abandi ngo mpagaze kuri ndumuva centre shikana iyo mipira ndabatsindire. No, ahubwo ni Kylian Mbappe yakagomba gutanga umwanya, gutanga message nk'umukinyi w'umukadre, akubwiye ati reka ngaruke dukina umupira. Erega mugabo n'umunsi uraba babigiranije no muri equipe nationale. Equipe nationale ni selection y'abakinyi beza, rero club ni equipe itegura abakinyi bazoba beza, bitandukanye no kumva ngo wazonye Ousmane Dembele. None umunsi wabwira Dembele ngo genda pointe Kylian Mbappe kini winga, ahubwo ni Kylian Mbappe aje gukina pointe, Dembele agakina uruhande, Oliza agakina uruhande, Badu bagakina uruhande. Ibazo ufise ngo Rokanti nyuma yawe, ibazo ufise Chouameni, kuko Chouameni n'ubunye nubwo genda mwemera kwa Real Madrid ko mu mediateur classe Landry uja mu Bufaransa baratandukanye. Madrid ikeneye jeu collectif gusumba ikindi kintu cyose. Turumvikana ko bujya kugira umukinyi mwiza aronka izo statistique individuelle, mugabo ahandi naho je mvuze statistique individuelle niko na munsi conkarifya ko ibiharomba bafise muri Madrid biri beaucoup à individualité kusumba Arumva kuri collective. 2 uretse uruhande rwa Vini uno munsi wombwira uno mwaka ninde nimero 7 mwiza wa Madrid aramufiza none ko bakina muri 4-4 nimero Cava niye habaye nimero ndwa Cava sivyo niye habaye. Magayo twaratunze BBC Edi system equipe ziriko zirakora mu twaratunze Benzema kuri Ancelotti, hari Rodrigo mwiza na Vini mwiza. Rori ya Rodrigo no musi yafashe Diaz Masantuono Ardagurere uraviri equipe ya Real Madrid yatunze Benzema, Rodrigo ari mu backup kuko bakina mediana 4, Federico Valverde kenshi yakina ari we yibanda kundwi, ariko mwana Casemiro, ariko mwana Modric na Toni Kroos. Bivuze ngo ibaze rero umwana yitwa Rodrigo Goizo yinjira aje nko mu backup, Federico Valverde akaruhuka canke Modric umwe muri bo mugabo bakagaruka muri mediana 3 bakataka. Mugabo na munsi kuva Alonso yinjira amaremontada Madrid bateye Man City. Nivyo wambwira ko atari nimero 7 ahoraho muri 11 kwa muri Projansoro Invagansoroti muri Real Madrid. Mugabo genda urabe igihe cyose yaba yinjiye Vini yakomako, Benzema yakomako.